GM Films, Godos Films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Simabugua icho wabubikije simabugua icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu nabi uyiguhane inyungu. Naraye nabi cyane, iri joro ryambanye rirerire, wamengo no butemaguza umuhoro sije mbonye burakeye bwanakeye urateba gushika, ndasohoka hanze ndazunguruka ugiye gushika umengo sinzi ikindi kirere ngizemo. Burya naricaye ndiyumvira ndazungurusha umutwe neza sanga kwinosi nta marayika ahari kandi Imana ntiyanka abanyabyaha ahubwo yamibateza amaboko kugira ngo bahindukiye ibagirire neza. Nararavye ingene wafukamye ukansaba imbabazi, naributse amarira warize, nararavye umwete uri kurashiramo kugira ngo je nawe dusubirane, none navyemeye. Nikimenyamenya King nawe amaze kumuhera, ushaka atara telefone umwiblokere. Fatiko ndayema cyane. Mama, uyu King nawe Sabasi bavuga ngo ntakigira intango ngo kiburi herezo ivyiwe. King nimburi King nimburi inde ntombaze ntaco ndabiziko. Nagira ndaguhe gasopo ndakwihanize ku mugore wanje tati, ndakumenyeshe ko yasubiye mu kibanza Imana yamuremeye kuko yaramaze igihe yarazimiye cyane, kandi ndaguhaye gasopo bivuye ku mutima. Hama kandi ntiwirigura natwishura kuko inimero yawe nta kibanza ifise muri telefone y'umugore wanje tati, kuko tugiriye ko tunakubloka. Ariko ndakwihanije nakare ntiwokwitwa King udafise umwamikazi, nta mwami atagira umwamikazi. Nagira ndaguhe gasopo ku mugore wanje ribe ijya mbere n'ijya nyuma usubira kumuvugisha kuko yasubiye mu kibanza Imana yamuremeye, undi yaramaze igihe yaratakaye. Kandi ndakwihanije bivuye ku mutima, ndetse ntunatwishura kuko nimero yawe nta kibanza ifise muri telefone ya tati umugore wanje wo muri kazoza, kuko duteye tukubloka direct. Ariko she nawe urarengete. Ngira rero hacakurikira iki? Be ndakurose mugena ndagushashaye cyane, sinifuza kandi kubona uri kure yanje canke ingombe kure yawe. Nariteguye bikwiye, hakurikira dote hamwe na mariage. Nta kibazo she, ariko nanje ndafise ikintu ushaka gusaba. She nifuza ko vyose vyoba mu kanwa wababo, ndatinya ko abo wabona King bazohava bandogasha. Kubw'ivyo rero nashaka yuko amafaranga y'inkwano uyarungikana umwe canke babiri, ubishimye ukabaherekeza, utabishimye naho uwaswe yashira kuri konti. Nta dote nshaka,
hanyuma ce dutegura mariage kandi mariage y'ikizungu tuzotumiramwo abantu bake cane abantu bose baza kwikamera basanga tati Daiva ari umugore n'umugabo hariho gukunda cyangwa ugakundwa urwo rukundo rukarema ibyishimo utaziga hari abakobwa benshi beza mw'isi hari n'abahungu bakaranga mw'isi ariko iyo uhuye n'uwawe umwe wasengeye umutima urakwagaza ukakwibira utubanga ukakongorera ukakumenyesha iby'urwo rukundo oh mama uwo mutima ukagutuma kuririmba ngo nizeza kuzonkomeza umutima mama Radosa reka mbanze ndagushimira cyane by'umwihariko warakoze cyane kumbwiza ukuri ntiriwe ndahangayika mu by'ukuri byarangoye kwakira kandi kugeza n'izi saha sindiyakira ariko burya ukuri kwamara ukuri nubwo koba kurura mama Rado hari ibintu byinshi cyane ngishaka kumenya ndakwinginze umfashe kuko niwo muntu mbona ko yashobora kumfasha nukuri hari akantu ushaka kukwisabira kandi umbwiza ukuri ninde mama ninde papa Diva mwana wanje ndashaka umenye ibi bintu wihangane kandi ukomere utsinde gutsindwa buriya ndabizi ko ibihurimwe bitakoroheye ariko kandi icyo ukwiye kumenya intwari zibonekera ku rugamba kandi urugamba iyo rushushe burya ruba rugiye kurangira wewe komera ushikame Imana nayo niyo byose ni nyarukundo Imana igira neza wewe witegure kuyibwira buri kintu cyose kiri mu mutima wawe kikubakiye ndabizi neza izogutabara mu gihe ntazi nawe utazi Imana iziyerekana kandi ibyo ndabizi kuko Imana ntiyemuka none basi yitwa gute mwana wanje usa n'uri karano mu muzi w'ibuye urabizi ko ari ibintu bya kera nawe bazi imyaka umaze sinongeye kumubona ariko kandi shahari izina ritamvuye mu mutwe mengo yitwa Variete eko kandi yitwa Variete ndabyibuka kuko iryo ntigigeze rimva mu mutwe Variete okay irindi naryo mana yanje mengo yari ngondwa nayo wapi mawe nayo oya naryo siryo Yesu we ndagiyutse jo masubye kandi sinibeshe yitwa muhawe nayo Variete muhawe nawe Variete si vraiment niryo muhawe nayo Variete okay ndagushimiye cyane cyane ubyumve ko ndagushimiye cyane ariko kandi ndacafise akambakiye nk'umuvyeyi ndashaka inama ngira ko je maze kumenya ukuri kose bari abavyeyi bandeze nzoyibabwire nzobigenze gute ndababwiza ukuri ko namaze kubimenya
Diva, thank you so much. You are welcome, King. Hamwe n'uno mugenzi wawe wabwiye ngo yitwa nde? Yitwa Ladus. Ladus. Mwakoze cyane Imana bahumugisha. Amina. Burya ntabwo kiba ari igikorwa coroshe kwimuka biraruhisha. Ariko umutwaro wikorewe na benshi urahwahuka. Byagenze neza cyane. Rero karibu. Ani nko muhira Diva. Ladus, nawe nuzoca uduhera. Karibu n'ubundi munsi. Oya murakoze. Yego. King ndakubaze. Uba waributse guhamagara abakozi b'Imana mugafashanya gusengera iyi nzu munashima n'Imana erega ho Imana gukorera ibikomeye King. Akantu warakibutse? Diva, iryo kosa sinari kurikora. Ndetse icyo kintu cyari nk'umuhigo nari narahize. Rero ejo hahise narahamagara abakozi b'Imana baraza turafashanya gushima Imana, gusenga bongera banasengera n'inzu. Ego, iyo herere. Oya, iyo herere ntayo nari gukora. Hamadiva, hari akantu nashaka ko tuvugana gatoya. Lado turagarutse. Diva, burya nabona ibintu byose nsa n'urenza ku ruho rw'amazi. Ibyo twavuganye ntibaze ko navyibagiye. Ngerageje kukuraba sagaseseshwa rumuri. Urafise ikibazo nuko udashaka kukimbwira, ariko kome utarashaka kumbwira ukuri nta kundi nobigira. Jewe data wanje namenyereye kukubwira byose, reka nubundi ndakubwira. Ahantu ubone ngerageza gutwenga naje no kwiyumanganya. Uheruka ndagushingira intahe ndakubwira ngo mama yaremeye tati kwa mubera umukazana, mu nyuma byarayangaye. Ariko ikibazo nticyavuye mu muryango, si kuri papa si kuri mama, ahubwo ikibazo ubu kiri kuri tati ubwiwe. Aka kanya tuvugana tati yarayankatiye, yarampevye arambwira ngo ninaba no kwikunda nikunda sinzosubira ku telefone, sinzosubira no kumwandikira. Haragera igihe nkibaza ati none je nacumuye iki, kuko yampevye atambwiye ikosa mfise. Ariko ico kintu urazi ukuntu kibabaza. Diva, reka ndaguhe kontakte yiwe kuko murazinanye, hanyuma umurondere umusabe ko mwokwicarana. N'imiburiburi ko ari umukobwa mugenzawe arashobora kukubwira namba hari amakosa no naramukoreje ntashoboye kumenya. N'ivyaba ari ibintu dushobora kutunganya tugasabana imbabazi, dusabana imbabazi bihere. Niyaba naho vy'ukuri yari serieuse ndabimenye kugira ngo niyakire, kuko ndarushe kurira ijoro n'umurango. King, icyambere polisi hano akibintu vya tati je sindiko ndavyumva. Tati yafashwe n'ibiki? Email contact mvugane nawe vyihuta. Ngizo, ariko nubundi ngaruke hahandi nyene. Gushika n'ubu nurumva yuko ugurukiwe kumbwira ikibazo ushobora kufise. King, je ndumva icihutirwa nico kibazo mufitanye na tati, kuko uko biri kose hari impamvu tati yaguhevye. Reka ngenda gitrete menye niki cyatumye tati yumvira kuguheba. Hanyuma ivyanje nasanze ari ibintu bisanzwe biraho biregamye. Ikindi naco King, hari utuntu nako ndatunganya hariya ntaye bwaheze gupanga neza. Ivyanje navyo ntibiguhangayikishe, biraho nibisanzwe, tuzovugana nta kibazo, sivyo King?
sawa we ntunkwepe. La Dose, Diva yarambwiye yuko umugenzi we cyane ngo mwimanitiro gusa. Rero hari ikintu nashaka kukubaza kandi ndagusabye umpishuke umbwira ukuri. Diva ndiko ndabona ubu aratandukanye na Diva narimenyereye. Biraboneka yuko nagerageza kwiyumanganya ashobora kuba afise ikibazo. Ikibazo canje kuri wewe hari cyo wowe biziko kandi hakaba ari cyo biziko, umbwire udaciye hirya no hino bimeze gute. Kingi niyakubesha, Diva n'umugenzi wanje cyane, ariko kandi Diva arakeneye umuntu amwitaho akamuba hafi kuko arafise ikibazo gikomeye cyane, ariko agasiko kanya ko kubikubwira. Gikuru nuko wagerageza kumwitaho gusa. Reka ndagusaba ikintu kimwe, s'il te plaît, mpa nimero yawe. Ndabigusabye, mpa nimero yawe tuze kuvugana. Merci. Reka mbandanye twona rimwe. Mama, mfise ikintu gikomeye cyane nshaka kukubwira. Birasaba ko ugumya umutima. Kurantera ubwoba wabaye iki? Ibyo ngira mvuge ni jewe Tatiana ubwanje ndavyivugiye, kandi ndabivuze ku murango izuba riva. Ubwenge bwanje n'umutima wanje byose bimeze neza. Ntuve wimvira ko ndiko ndarota canke no banagize ikibazo. Mama, ngomba nkore mariage kandi vyihuse. Uzi ukuntu mbona nkuri mu umutima wanuvuyemo aho kibondo. Iryo niteka umuvyeyi wese aritewe aryoherwa uti karibu uwo mukwe, kandi nanje King Sabasi naye namwishimiye uti karibu mu muryango. Ngira nkore mariage na Eva. Uwo King Sabasi uri kuribaza namuhevye kera, kandi jewe sinsubiza ibirenge inyuma. Sa ngo ngukidata uvuze ngo iki? Ugarukanye yiva mu buzima bwawe gute? Urakomeye neza, wumva ubwenge bumeze neza wewe. Ubaye iki? Ejo ndi wanzaniye King Sabasi ngo niwe mukwe wanje. None ubu nawe uzanye yiva gute? Iva uzi nawe gahinda yaguteye mu mutima wawe. Tati urarwaye wewe Tati, mbanira ufite ikibazo cyawe. Munjane kwa muganga mwana wanje, wabaye iki? Iva garutse muri wewe gute? Mugarukanye gute? Mama, sinaje kugisha inama, naje kukumenyesha. Ikindi kintu nanibagiye kubwira, nta doti izohaba. Ariko nubwira ikibazo, inkwano uzozironka. Hazoba mariage gusa. Tati, ubaye iki Tati? Ariko mana, ariko ndagowe umwana wanje yabaye iki? Wabaye iki Tati? Yo.
ndambaye baramuka muri kigongo umwana wanje yabaye kibamuroza umwana wanje yo tati nta nkwano zayiva nkeneye muri runo rugo ndakwisabye nta nkwano zayiva nkeneye nawe nshaka La Douce, ubwa mbere na mbere ndagushimiye cyane ko nabashoboye kwitaba akamuna guteye hama utekane ntave wiyumvira ko Diva ashobora kugusanga hano kuko ndazi yari. hanyuma tati ndagushimiye cyane ko nawanyitavye ndabizi neza wasize byinshi vyawe ariko uremera uratera intambwe uraza kumva icyo ndashaka kukubwira uko mbona burya sinaguhamagariye ubusa ndafite ijambo muri ryo shaka ko tuganira burya mu buzima impinduka zigenda zitubako ziba zifise impamvu by'ukuri tati ndakwinginze umbwire niki cyatumye umuheba niki cyatumye ufata ingingo nk'iyi yose yo kumuheba ko nzi kinga atakintu yo gukorera cyotuma ufata iyi ngingo please ndakwinginze umbwire urabizi ko kinga yagwanye intambara nyinshi cyane ku bwawe kinga arababaye kinga afise agahinda Imvo nyamukuru yatumye ndaguhamagara ndipfuza yuko umbwira ikibazo Diva ashobora kuba afise. Birashoboka ko utazi amateka yacu jewe na Diva, ariko Diva niwe muntu yambere nk'igisubizo mu buzima. Rero sinifuza kubona agahinda kiwe, sinifuza kubona amarira canke umubabaro wiwe, kuko yaramfashije mu gihe nanje bitari binyoroheye na gatoya. Rero birangira cane mu mutima igihe mbona yuko afise ikibazo nkabura ico nokora kugira ngo ndamukubure nico kibazo ashobora kuba arimo. Ngaho uwo mugenzi wiwe Diva afise ikibazo nyabaki. King, ikintu catumye Diva ahinduka ntabwo ari ikintu gisanzwe kirakomeye cyane. Burya Diva hajya ubona bajya abavyeyi bamureze asabi wiwe. What? Nta nyina arimwo nta nasa arimwo bamaraso. Tureke blague. La Douce, je naguhamagaye nk'umuntu nzi yuko azi Diva nk'umugenzi ashobora kuba azi n'ikibazo ciwe. None uri kuzana utuntu twirementanya ngo ico nico kibazo rafise. Erega niba atakubwiye amateka yacu reka ndakubwire. Diva ni mushiki wanje w'amaraso dusangiye papa. Rero niba ushaka kumbesha tumurondera ikindi kintu mbesha, ariko reke kuvuga ibintu bidafise umutwe bidafise n'amaguru. Canke niba wumva nawe utari ready kumbwira ukuri, kumbwira ikintu kibabaje Diva, n'amahoro. Sindiko ndaguforsa La Douce, sindiko ndaguforsa. Udashobora kumbwira ukuri n'amahoro. Diva, turi abantu bakuze kandi buri gihe si ngombwa ko inkuru zacu zose zirangira neza uko twavyifuza. Hari igihe dufata amadecision ugasanga twiyumvire nk'abana b'abantu, ugasanga Imana ntiyari ibirimo, canke ugasanga amadecision dufata twagiye nk'imbura bwenge bigatuma twica vya bindi byose twategerezwa gukiza. Kubw'ivyo rero Diva, niba ivyo narimwe na musaza wawe ari destin y'Imana, nta nkeke izongera iduhuza, ariko kuri uno mwanya ngomba gukurikira ico umutima wanje wifuza. Nibaze ko Diva yakubwiye ubugenzi dufitaniye ko atari ubugenzi bwa hagufi. Diva turabagenzi cane ku buryo udashobora gutahura. Ndabizi ko Diva yarazi neza ko uri musaza wiwe, ariko ikintu nagomba ndakubwira bajya bamureze si abavyeyi biwe b'amaraso.
ukuri kose ndagufise ntabwo nari kuza ngo ndakubwira ibintu bitari ibyo ndakubesha ukuri kwiwe kose ndakuzi nikimenya amenya. Alphonsine nguhamagaye gatatu kubera ko utari kurashira mu gaciro ingaruka Diodone azogira namara kumenya ko Diva atari umwana wavyaye kubera ko utari kurashira mu gaciro Diva namye ko jewe ntamuvyaye. Umva nkubwire rero Alphonsine ugende gahoro ugende wiyengenga akariro gake n'amafre. Inkuru ya Diva nuko imeze ukuri kose nije nakumubwiye. Kingi ibyo ndiko ndakubwira niko kuri ahubwo ikintu nagusaba ntuzigere ukora ikosa ryo kubwira Diva ko ibintu naje nabona nabikubwiye uzogerageza ubundi buryo bwose wocamo ukoresha ubwenge ntazamenye ko naje no ngaha aya makuru nta wundi muntu ashaka kuyaha kiretse wenyine avyivugiye. No way. Ivyo bintu ntibishoboka. Kingi ndabona umengo birakugora kuntahura ariko sinari gutumwanya nje kukubwira ububeshe reka ndakumvisha ukuri kose. kubera ko utari kurashira mu gaciro Diva namye ko jewe ntamuvyaye. Umva nkubwire rero Alphonsine ugende gahoro ugende wiyengenga akari. Aya majwi wumvise harimo irya mama Diva kandi nimbura umuryango wiwe ndazi icyo urarizi. Irindi naryo wumvise ni irya mama wanje kuko mama wanje n'umuganga. Hama ikindi naco uko nyene uri kuratangara ni nako Diva yatangaye umunsi ndabimubwira vyaramugoye kunyizera ku buryo ashobora gushika muhira. Mama muha ukuri kose namba nawe bikugoye kwakira no kuvyizera uragenda nawe utohoze kwa mama Diva. Films, Good News Films, Double Favor without limits.